Ndabaye ikaze bakunzi bimbonesha kure yanyu BTV Burundi mu makuru twabatororokanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inyuma y'imisi itari mike harabuze impapuro z'inzira arizo passport, baramenyesha ko izo mpapuro zamaze kuboneka. Naho ngo ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe, abunguruza abantu bo ntibashimye ingene byadugijwe kuko byadugijwe gato kandi igitoro ukizimvye. Reka ndabaye ikaze mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kuba ikaze kuri mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha. Abasavye impapuro z'inzira arizo passport barahamagariwe kuzoza kuzitora ngo kuko zabonetse, nayo bashasha bifuza kuzirondera ngo basabwa kuzozitora mu ntara barimo zibegereye. Ivyo bikaba byashikirijwe na General Major de Police Maurice Mbonima arongoye ikigo gisanzwe gitanga izo mpapuro z'inzira. Reka tumwumvirize. Kushika uno munsi passport zose z'abantu bacu bamaze kuzikora zose, kiretse dosiye buke aho usanga harimo akantu kabutse muri dosiye y'umuntu, abo nabo ni bakeya cyane. Urabona yuko bariko barazitora ku bwinshi. Turabwiye yuko hariho amaceyini 10 mu ntara, twagira tuyasubiremo kugira ngo igihugu babimenye. Urabona umuntu avuye mu yinga, uvuye mu ntara zose, bose bagakorera ngaho ku munsi umwe, bico tugora kubaki. Twabwira yuko ku munsi twatanga itariki 3 hatoze nk'abantu barenga nk'amajana 5 arenga. Urumva rero nk'abantu amajana 5 arenga twe kugira ngo tubakire gaca gari n'ibintu usanga bidashoboka. Imuyinga hariho ishenike, Ingozi hariho gishenike, mu Kayanza hariho gishenike, Igitega hariho gishenike, mu Rutana hariho gishenike, i Makamba hariho gishenike, i Bururi hariho gishenike, i Mwaro hariho gishenike, mu Cibitoke hariho gishenike, na Bubanza hariho gishenike. Hariho ibikoresho byose bikwiye, barabafotora bakabatunganiriza dosiye yabo neza igashikanga mu mashini ngaho iwacu, dukoze twakira passport yawe amazi kabashikira. Mu migambi 123 ugwaruka gwashikanye umugambi w'igihugu paeje yigira kuri 29 izoroswa ifashanyo ijanye n'amafaranga nayo ugwaruka rugera ku 892 ngo rukaba gwararonkejwe inyigisho nkaburabwenge kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi iyabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Peniera kaze mwana. Mu kiringo kirenga gato umwaka uheze umugambi w'igihugu paeje ujeje gufasha ugwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi guramaze gukora ibitari bike nkuko tubishikirizwa na Desire Manirakiza arongoye uwo mugambi. Turamaze gukarihiriza ubwenge ugwaruka rungana n'amajana 892 urugwaruka rukaba ruri mu ma province mu ntara za Gitega, Kayanza, Bururi na Mwaro be na Ngozi. Aya ni ma projet yo muri ya migwi ibiri isigaye y'ugwaruka, no kuvuga bamwe mu mugwi wa kabiri usanga bafise ivyimbiro binini mugabo ugasanga nta buryo bafise bwo kwishira mu ngiro, na babandi batangura gukora mugabo bafise uburyo buke. Amadosiye 29 iyo ategereza guhabwa imitahe. Ariko ngo naho bakoze ivyo haribonekeza ugwaruka rutaratahura uwo mugambi, urundi nturimenye uko rukwiye gutunganya imigambi yabo idasa n'iy'abandi. Akabatera kamagira ati nibasezisere iyo opportunité, bareke kuja mu bintu byo kuvuga ngo urumva kwi-exclure abo nyene, ngo urumva ngo jengo ko ntari mu mugambwe uri ku butegetsi ngo naco shobora kuroba. Oya, deposa urugwaruka ndarunda gwemvita rero kuba moins politisé, rurabe imbere kuko ufise imyaka 20 no munsi ejo nzo ufise 19 uzo ufise 21.
tumenye yuko umwanya wowe nturindira. Mu kubandanya baduza ikivi, ikigo Payeje kizogendera ugwaruka muri komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu kuri Skepers Nyakabiga. Veniera kaze mwami urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abunguruza abantu ngo ntibashimye ingingo yo kuduza amafaranga yo kwiyunguruza ngo kuko badugije makeyi ku giciro badugije ko igitoro bagasaba leta kugira icikoze ngo kuko ibikorwa biracari byinshi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Mu ntumbero yo kubandanya twegeranya ibibanza vy'iratiro harakozwe ingendo zitari. Abo bunguruza abantu bakoresheje amabisi mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko naho leta yarayidugije igiciro cyo kwiyunguruza bidakwiye kuko nubundi atagitoro kihari. Nubundi haracariho intambamye kuri twebwe tubikora no ku munyagihugu bivanye no kukuntu ikena ry'ibitoro riguma ryibonekeza. Ugasanga nk'umuntu arakora rimwe mu ndwi usanga imodoka twagumye twayiparitse kuri station. Share Ntirampeba umunyabanga mukuru w'ishirahamwe ryo bunguruza abantu n'ibintu avuga ko amafaranga leta yaraye idugije ataho bihuriye n'amafaranga yadugijwe ku gitoro kubwiwe akabona yuko ayo mafaranga ari make. Byo mu bwoko bwa essence vyaduze ko amafaranga 550 ku litiro, igiciro cy'amazutu kiduga ko amafaranga 800. Nk'umuntu akorera mu Cankuzo ubushikiranganje bwashinze ko azorihisha ibihumbi 16 nivyo bahora barihisha. Ubushikiranganje bwabongereka amafaranga 500 gusa. Umuntu aja mu Cankuzo akagaruka ngaha arashobora gukoresha ilitiro 100 z'amazutu. Amafaranga yaduze ku litiro imwe na 800 ucugwiza n'ijana. Mucu ufata amafaranga 500 bongeye ku itike kugenda no kugaruka ku modoka y'abantu 30 n'ibihumbi 30. Umva uciye ufata ibihumbi birenga 80 byaduze ku mazutu ugacuraba n'ibihumbi 30 bamudugirije ku itike urumva neza yuko tajanye. Abo bunguruza abantu n'ibintu basaba ko ico gitoro coboneka ku mastation agitanga ataraho naho ngo ingorane ziracahari. Desire Sindihebura reka nawe tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abarovyi barafise ikibazo cingene amafaranga yabo bari hamuri nesese batabona iyaja ngo ndetse nayo mafaranga bakaba yarihishwa ku nguvu. Ikindi kibazo bafise nuko bataramenya iyo amakarata ndangakazi yabo ageze kandi bamaze igihe kitari gito bayarondera. Ni nkuru ya Kente Bizimana. Abasanzwe bakora umwuga wo kuroba baravuga ko batoza amafaranga angana n'ibihumbi 15 ku murovyi umwe n'ishira hamwe inesese. Bakongera bakavuga ko ayo mafaranga batabona iyaja batazi n'ico akora mu gihe atana amasezerano bafitaniye n'iryo shira hamwe. Ibihumbi 15 n'amahera ku murovyi turiha ntituraronka inomero ngo tumenye ivyo bintu ico bizodufasha nico bizogira. Batubwiye ngo nuko turihira ngo kazoza kacu mugabo nariko ivyo baturihira ntiturabona inomero twogenda kubarizako ati none twe twarihiye hehe kandi nta kontara y'umurovyi na mwene ibi dufise. Ejo amatara ahera umuntu akabika none abo bantu baroba kuri ico gipe ko yabarihiye bazosobaza hehe. Nayo ikijanye n'amabaje bakavuga bati barazanye ibintu amabaze turariha ibihumbi 10 uhera hari yanyene byaze nk'itegeko mugago mwatuga ngo rituronde yani mabaze kandi baze tarahera. Iryo tozwa ry'ayo mafaranga ryatanguranye n'uyu mwaka kuva ku mweha wa Gatumba gushika ku mweha w'Ikabonga. Kente Bizimana reka nawe tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Gushigikira ikibanza ciratiro cikaganda ingendo zo gukarihiriza ubwenge bakora mu mahinguriro ni bimwe mu byaranguwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere arongoye ubwo bushikiranganje. Tumwumvirize. Mu ntara zose zigize igihugu cacu haratunganywa neza ibibanza vy'iratiro byo mu ntara ya Rutana tubifashijwemo n'ubumwe bwa Buraya harimo n'ikibanza citiriwe Stanley Livingstone. Harabaye gushikirizwa ikibanza ciratiro c'ikiganda mu ntara ya Muramvya cari gihejeje gutunganywa neza. Amasezerano y'umugambi wo gusubiramwo no kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura yarashizwe ku mukono hagati ya leta y'u Burundi hamwe na leta y'u Bushinwa hari kwigenekerezo rya 28 Ruhuhuma 2022.
nayo impapuro zibiri zitanga uburenganzira bwo gukorera mu kiyaga, certificat zibiri zo kunywesha na certificat zibiri ziranga ubwato, certificat 19 zo gukoresha ikiyaga hamwe n'amakete 19 atanga uburenganzira bwo gukoresha amazi mpuzamakungu hamwe n'amatitre abiri yarahawe ubwato bukorera ibyo kwinezereza bitwa Epidei do Marca. Haratanzwe kandi impapuro zishika 382 zikingira abantu bafise ubuhinga mvabwenge kugira ngo bakoresha ataco binona ubuhinga bwabo kandi n'ibintu badandaza bikingirwe hano mu Burundi. Amasertificat 56 hamwe n'impusha 41 zemeza yuko ibyahinguwe bikwije ubuziranenge nuko byoronka impusha z'ikigo BBN byaratanzwe ku byahinguwe hamwe n'amashirahamwe yabihinguwe. Harateguwe kandi haremezwa ingero z'akaranga n'akanovera ku byahinguwe zishika 146 zemewe mu gihugu cacu c'u Burundi. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimira bagenzanje bafashije kuyatorokanya, nibagiye gushimira Jessica Karene Ingabire yarayahagarariye. Ndabipfurize ko bandanya mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi, muroranigwe mu banyu no mu vyanyu.